Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane ishengero ry'Imana. Nkuko bamaze kubivuga ni umwanya mwiza tugomba kumva ijambo ry'Imana. Fisi gishinga naye kirekire ariko ndabona umwanya ungoye. Muri make abo tuzoba turi kumwe muri iyi ndwi yose cyangwa ikurikira nzofata akanya kugira ngo ndabashingira intahe ingene ukuri kumeze. Ariko no munsi bivanye nuko umwanya uri kuragenda nashaka mvuge bimwe bikenya bituma uyu munsi habishengero uvuza inzamba. Amena. Ngomba mvuge bikenya byatumye cyangwa bituma iri shengero uvuza inzamba Imana irihagurutsa kugira ngo rivuze inzamba. Maranatha. Naraje imbere twebwe mutubona ngaha bamwe twaje tuva hariya mu gihugu cya Australia. Niyo twaje tuva. Abantu byo bumva Australia bumva y'ubutunzi. Ariko muri Australia hariyo abatunzi n'abakene. Hariho abasega, hariho n'abarara mu ibarabara barutse aho barara. Ibyo ntibibatangaza. Ariko noneho haje abanya-Australia. Nagomba ndabagira inama. Ndimwiyumvira icyo muhava mukura mu banya-Australia mu mifuko yabo. Mwiyumvire ko mugiye kuronka ijambo ry'Imana. Maranatha. Ndimwiyumvire ngo kumbure bukuru ari harya ndagenda ndamwongorere mfise ingorane ampa amafaranga. Yego amafaranga niba ndayafise no yaguha. Ariko icyo cyo cyanzanye gutanga amafaranga. Natanye n'ubutumwa bwiza bw'amahoro. Maranatha. Icyo cyumvira ngo manzere kigukure mu mutwe hanyuma dufokasinge ku ijambo ry'Imana. Amen. Kuvuza inzamba bisobanura iki? Twavuze mu matangazo no cange mu ijambo ry'urubanza rw'uyu munsi ko tugiye kuvuza inzamba. Ndazi muri abakristo. Maranatha. Muri abakristo murazi Yesu. Mwaramumenye. Murazi ibyo kwizera, murazi iby'ubuntu, murazi ibya mpemu yera, murazi guharira n'ukuharigwa n'ukubabarirwa. Murazi ko Yesu yadufiriye ku musaraba. Ibyo byose murabizi. Ariko hari ibintu mutazi. Ibyo kandi je nabigendeyemo igihe kirekire nanje meze nk'ukuri. Ariko noneho so ni ijambo ry'Imana rirampindukiza. Reka uyu munsi rero turabe bikeyi byo mu minota nka 20-30. Ariko uko nabivuze abo tuzoba turi kumwe iyi minsi yose bazokumva byinshi. Dusenga Imana. Uwiteka bwirukira ubuzima. Mwami mwiza dukunda kandi utubabara. Izina ryawe niryubahwe. Ndagushimiye cyane kuduhaye akakanya kugira ngo tuvuge ijambo ryawe. Hezagira abantu bose bari ngaha ubahe kumva no kumviriza kandi batahura icyo ushaka ucyo bagomba ko. Urakoze data mwiza. Urakoze kubanye nabo kandi kuza kubana nanje kugira ngo nshikirize ijambo ryawe. Ndavyambaje mu izina ry'umucunguzi wacu Mesiya. Amen. Umutwe w'ikigwa cy'uyu munsi umunsi w'Imana nuwahe? Maranatha. Ikigwa cy'uyu munsi umunsi w'Imana nuwahe? Iyo dusoma amajambo y'Imana hari amajambo tugenda tubona maze noneho cyangwa twumva bakayavuga ku mutwe gusa cyangwa uko bavyigishijwe ariko ataho vyanditswe. Navuze ko tuzokoresha handitswe ngo. Uyu munsi tugomba turare handitswe ngo. Ni kubera iki abantu bita umunsi wa mbere w'iminsi indwi bakawita umunsi w'isabato, umunsi w'Imana? Abantu mu bwenge bwabo uyu munsi barazi ko aho bita ku munsi w'Imana ari umunsi w'isabato, maze bagaharura bahereye ku munsi wa mbere nk'uko ibintu bigenda muri iyi si, maze bashika ku munsi ugirindwa ari wo Sunday cyangwa Dimanche bakavuga ngo umunsi w'isabato. Ivyo mwabisomye hehe? Ivyo mwabisomye he muri Bibiliya yera ko Dimanche ari umunsi w'isabato cyangwa umunsi w'indwi? Bibiliya nsoma jewe inyereka ko Dimanche ari umunsi wa mbere w'iminsi indwi. Amen. Maranatha. Yes, ninda binzi ko ari umunsi wa mbere w'iminsi indwi. Aduze ukuboko. Aduze ukuboko uzi ko ari umunsi wa mbere w'iminsi indwi. Tumanure. None ni bande bazi ko ari umunsi w'isabato? Ko mutinye. Komutinye nimuduze amaboko. Nimba mwaravyigishije duduze amaboko, uyu munsi tugomba gusobanura icyo kintu. Duduze amaboko. Nugira ubwoba nanje nari mu ndadugije ukuboko.
reka tuje imbere. Nabonye ubwoba buje hageze. Uyu munsi turiko twitegurira isabato. Ni umunsi twugura ishengero vuza inzamba, aho izuba ryegerera hariya turugurura isabato. Niko bimeze. Reka tuje mu gitabo cy'Imana turabe ibya hishuwe Yohana igice cya 10. Tugende hariya dusome tuzingure Bibiliya, tugomba kujana. Abafite Bibiliya tujane. Nimwamara mvuze muti amen. Amen. Dusome mu bya Yohana umurongo igice cya mbere umurongo w'10. Amina. Aravuga ngo ku munsi w'Imana nari muri mpwemu numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba. Geza ngaho ngo ku munsi w'Imana nari muri mpwemu numva inyuma yanje ijwi rivuga rirenga nk'iry'inzamba. Aha niho tugomba kumenya uwo munsi w'Imana ni uwahe. Reka ngaruke inyuma muri izi ndimi bakoresha. Ugiye muri dimanche, iryo jambo dimanche ni imvugo y'igifaransa, ntaho bihuriranye n'iri jambo umunsi w'Imana, nabwo warisobanura n'ubironkamo. Tugiye mu Cyongereza bavyita Sunday. Sunday bisobanura umunsi w'izuba. Abana bakunze cyane muri iryo zina, bagombye kutwereka ukuri ingene gutomoye. No kuvuga hano tugomba turabe umunsi w'Imana uwo Yohana yarimo ari muri mpwemu kugira ngo yereke ibintu. Ikindi kugira ngo dutahure mbega Imana yarise amazina iminsi kuko abantu babikora muri iyi si, haba n'intete. Aha niho duca gutahura umunsi w'Imana uwariwo. Uyu munsi w'Imana rero Yohana yarimo ari mu mayerekwa, tugomba tumenye. Aha niho bafatira bakabwira abantu ngo umunsi w'Imana ngo somo bya Yohana rimwe umurongo w'10, abantu bakaca bajana nabwo ngo niwo munsi w'Imana. Reka rero turabe uwo munsi w'Imana ijambo ry'Imana rivuga. Tuzingurire igitabo cya Yesaya igice cya 58 umurongo wa 13 tugeze 14. Tuzingurure Yesaya 58 58 umurongo wa 13 na 14. Nasoma mu izina rya Yesu. Amina. Niwakura ikirenge cyawe ngo ntukandagire isabato. Niwakura ikirenge cyawe ngo ntukandagire isabato. Ukareka gukora ibyo wigombeye ku munsi wanje wera. Ukareka gukora ibyo wigombeye ku munsi wanje wera. Ariko ukita isabato umunsi w'umunezero. Isabato ukayita umunsi w'umunezero. Mbere umunsi wanje wera ukawita uw'icyubahiro. Umunsi wanje wera ukawita. Wumvise umunsi w'Imana? Mwumvise? Umunsi w'Imana wanje wera ukawita uw'icyubahiro. Wavyumvise? Bandanya. Ukawubaha ntukora ibyo ugomba ubwawe. Ukawubaha ntukora ibyo ugomba ubwawe. Ntiwironderere gukora ibyawe. Ntiwirondere gukora ibyawe. Ntiwirirwe mu bijyandijyandi by'ubusa. Ntiwirirwe mu bijyandijyandi by'ubusa. Nuko uzonezererwa jewe Uhoraho, nanjye nzoguha kugenda ujyandagira ku mpinga z'imisozi yo mu gihugu, kandi nzogutungisha ishambu ya sogokuruza Yakobo. Kuko akanwa kanjye jewe Uhoraho ariko kabivuze. Amen. Amena. Nibaza uri ngaha urumvise umunsi w'Imana Bibiliya iri kwiravuga, ntabwo ivuga umunsi wa mbere w'iminsi indwi. Iyi sabato iri kwiravugwa igwa ku munsi wa gatandatu. Maranatha. Ngomba mutahure kugira ngo mumenye ukukuri abantu basinziriyemo mu buryo bw'impwemu, ibyo bumvise ibyo babwiye mugabo ntibatahure. Isabato yabayeho kuva ryari? Tuduze ukuboko bimenya hagati. Abantu ni bake. Mbega isi yacu imaze imyaka ingahe? Dusomye mu ijambo ry'Imana tukaraba urukurikirane ukuntu urugano rwagiye rukurikirana kuva kuri Adamu na Eva gushika uyu munsi. Isi yacu imaze hafi y'imyaka 6,000. Maranatha. Umunsi Imana yarema umuntu imaze kurema umuntu, ku munsi ugira gatandatu irema umuntu, hanyuma umunsi ugira indwi iraruhuka, maze uwo muntu aruhukira hamwe n'Imana. Amen.
kuko Adamu yari amaze kuremwa, Imana imaze kuraba ivyo yakoze ikanonosora ikavyitegereza ibona ni vyiza, maze ngo iritegereza iranezerwa ngo iraruhuka, ihezagira uwo munsi w'isabato iraweza iwuha umugisha. Maranatha. Reka dusome ijambo ry'Imana tuwereke Itanguriro kabi murongo wa mbere kugira gatatu. Turihuta kubera umwanya uri kuratugora. Yesu araje. Ndasoma mu izina rya Yesu Itanguriro kabiri umurongo wa mbere. Aravuga ngo ijuru n'isi binonosokwa kuremwa mbona ibirimwo byose by'isinzi ku munsi ugirindwi Imana inonosora ibikorwa byayo yakoze. Ibuka ku munsi ugirindwi ibikorwa byayo byose yakoze. Nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiyemo ibikorwa byayo byose ibyo yaremye kandi yakoze. Amen. Amen. Reka tuje ku murongo wa gatatu gusa. Nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi iraweza irawuhezagira. Maranatha. Hano dusomye bibiri ugahera mu Itanguriro kabira ku mwisho hariya, nta wundi munsi wahawe umugisha, nta wundi munsi Imana ishingira nati ni umunsi wanje nahezagiye nkeza ngaho umugisha kiretse umunsi w'isabato. Nababwiye ko muzi Kristo mwatahuye, ariko uyu Kristo atugarukana kuri iyi ntumbero, atugarukana kuri iyi ntumbero kuko kubahiriza isabato ari cyagezwe cya kane mu mabwirizwa y'Imana. Nuvuga ngo wizera Kristo warisha amabwirizwa, Bibiliya iraguhinyuza, Bibiliya irakopoza. None amabwirizwa y'Imana yishwe gute? Yishwe gute? Abantu bigisha ko ngo Yesu amaze gupfa ku musaraba ngo byose byagezwe yabibambye ku musaraba, ariko siko biri. Umwanya ni muto ariko turaza gukora hamwe hamwe. Ntabwo yabanze ibyagezwe ku musaraba. Mbega amategeko ahavuye hari cyacu bakihari? Hano hari abategetsi b'igihugu. Uyu munsi muri zone yacu hari amategeko. Igihe bavuga bateye amategeko turayafisa, hari umuntu yocumura? Ndicumura kuko utarenze itegeko, ariko iyo urenze itegeko ubucumuye. Itegeko ry'Imana ni government y'ijuru, aya mategeko ni leta y'ijuru yayahaye Abisirayeli, arayaduha natwe kuko turi kiremwa muntu. Reka ndabibwire, iyo tusomye mu Bigalatiya igice cya 3 umurongo w'2:8 hatubwira hati umuntu ye muri Kristo Yesu aba ari cyare mugisha, kandi ntihaba hakiri umuyuda, umugiriki, umugore cyangwa umugabo, twese tuba turi murinde muri Kristo. Maranatha. Nimba turi Israeli mu buryo bw'inhemu, dutegeza kugarukira amategeko y'Imana. Mu vyigwa tuzogenda twigisha tuzobatandukaniriza amategeko Yesu yabanje ku musaraba n'amategeko y'Imana ganze ijuru atuganza twe twahawe n'ijuru. Ayo mategeko tuzoyubahiriza gushika Kristo atumbuke ku bicu. Wanga wemera ayo mategeko araturongora na bugingo ntubu. Kristo icyatumye aza gupfa nuko twarenze amategeko y'Imana. Icyaha gisobanura ngo icyaha n'umugararizo cyangwa icyaha n'ukurenga amategeko y'Imana. Nimba bafise Bibiliya yico y'igifaransa ngaho? Nimba bafise Bibiliya y'igifaransa? Nagira nsabwo gitugira research. Nimba byoshobora tugire research umurongo muri Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 4. Ufise y'icyongereza dusomere. Nimba ari uyifise tugire verification. Insiguro y'icyaha n'ukwica amategeko. Mu cyongereza avuga ngo sin is the transgression of the law. Icyaha nuko kwica amategeko y'Imana. Usomye mu Gifaransa, sindi mu Faransa, ariko mu Faransa yadusomera. Nuko bimeze. Icyaha cyose kirakorwa uyu munsi. Nimba wasambanye wishe ryategeko ntugasambane, siko? Nimba wivye urenze ryategeko ntukibe. Nindi wo muntu akwigisha ngo amategeko yaravuyeho, kandi icyaha cyose gishingiye ku itegeko ry'Imana. Uwo ninde akwigishije ibyo? Uri mu mwidegenzo. Reka rero ujyane muri uwo mwidegenzo ngo ntacyo uri kurakora kandi amategeko y'Imana warayishe. Ibwirizwa rya kane ivuga ngo wibuke kuziriza umunsi w'isa, niwo munsi wanjye cyo uhoraho. Jembe narushize mu mutwe narawumemorije numva ari hatari. N'umurongo munini. Uhoraho Imana yavuga ati wibuke kuziriza umunsi w'isabato. Iminsi 6 uzukora ibikorwa byawe, ariko umunsi ugirindwi niyo sabato yanjye je uhoraho Imana yawe.
ntihakagira igikorwa na kimwe ukora kuri wo wewe ubwawe, umukobwa wawe n'umukobwa wawe, umugurano wawe n'umuguranokazi wawe, n'inka zawe n'indogoba n'umunyamahangari wawe, ntagakore ku munsi w'isabato. Kuko jewe Uhoraho Imana yawe naremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimwo vyose, maze nkaruka ku munsi ugira indwi. Nico catumye mpezagira umunsi w'isabato nkaweza. Amena. Ivyo turavye iyi siguro ni ndende. Isabato ni nguvu. Isabato itwibutsa ububasha bw'Imana bwo kurema. Isabato ni stamp. Ku isabato ni itegeko ry'isabato ni kidodo c'Imana. Reka ndabaha akarorero. Mwene data Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu yariko arasinya dokima ziwe nta wundi arengako, aravuga ati jewe perezida, agashira ko n'izina Nkurunziza, ndasinyira dokima nta wundi arenzako. Rero ni igikumu ca nyuma dokima isinywe n'umukuru w'igihugu. Hano muri Bibiliya hari igikumu Imana yashizeho, hari igikumu Imana yashizeho ngo kuko jewe, murumvise Maranatha, umuntu mvise ngo kuko jewe Uhoraho Imana yawe naremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimwo vyose. Ni stamp, ni signature, ni signature y'Imana ibiri kuratubwira muri iki gice. Imaze kuvuga ko yaremye isi n'ijuru n'ibirimwo vyose mu minsi 6. Wewe wariye nurimwe muri ivyo biremwa? Urimwo, ndimwo. Dutegezwe kuyubahiriza maheriheri gushikaho Yesu azotunguka ku bicu. Maranatha. Ndizera neza uyu munsi urahaguruka nimba wagira indorerezi ufata ingingo tugiye gufatanya n'abantu basenga ku munsi wo. Ndibiguca intege, ushobora kuba uri ngaha ukuvyo ariko ndavuga biraguca intege, nanje vyanye intege uko. Nanje vyanje intege uko. Ariko ndasenga Imana, reka ndababwire. Umwana muto w'imyaka 12 niwe yankubise mu mutwe. Andi mu rutoki. Ati mbe pasteur, ni kubera iki musenga kuri Sunday na abandi basenga ku isabato? Nta wa mwana urahora. Yani ishu yacu dutanga ndagigumira ndagigimiza gato ndagigimiza. Urumva mwana. Sorry ndagukoze kandi ndakwisomwa sunu mwana. Urumva dusenga kuri Sunday ko ni gicongereza bakoresha kubera ko Kristo yazutse kuri Sunday. Rero Sunday ni nzinzi y'abakristo, nico gituma isabato y'abayuda twaciye tuyiheba dusenga kuri Sunday. Ari kuri Dimanche, ari kusomya Bibiliya naho Kristo yigeze avuga ko isabato ikuweho kandi ari itegeko ry'Imana. Naho yigeze abivuga, yamaze iminsi 40 ariko avugana n'abigishwa biwe yazutse, nta munsi n'umwe yigeze avuga ko itegeko ry'Imana yarivanyemwo. Maranatha, nibomburi ngaha ukanguke nuko nakangutse, dufatanye urugendo duhimbaza Imana yacu yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimwo byose ku munsi wayo wera, uwo yahezagiga umugisha. Amen. Mwene data, hano hari amajambo aryoshe kandi abereye ijisho kugira ngo utahure uku kuri kw'Imana. Ukuri kw'Imana kugomba kuvugwa, nabona kubera ntucike intege. Ariko kandi ubutumwa bwiza buvuze bukora ku mitima y'abantu ikanyiganga. Satani nawe cyakora ateza ubumara, ateza ishavu, ateza inzigo, aho musohokera hanze ngo kari akagabo kavuza amajambo y'ubupfu ngo kadutukiye umunsi. Oya, reka dusome Bibiliya, reka dusome Bibiliya tubwire ubwo bupfu bwacu. Nimba ndi gipfu munyeke mundeke ndi gipfu, hanyuma n'abandi bankurikire twibera igipfu, ariko twisomera Bibiliya. Maranatha, mwene data uri ngaha nagomba kumenya ukukuri k'uyu munsi. Isabato ni ikimenyetso hagati y'Imana n'abantu bayo. Uko niko Bibiliya tubwira. Tugomba kusoma Ezekiel 20 umurongo wa 12. Tugende hariya tubanguka. Ezekiel 20 umurongo wa 12. Ezekiel 20 ku murongo wa 12. Ikigeretseho mbaha n'amasabato yanje ngo abe ikimenyetso hagati yanje nabo, kugira ngo bamenye yuko ari je Uhoraho mbeza. Amen. Maranatha, isabato muri Bibiliya yera itubwiye ko ari ikimenyetso hagati y'abantu b'Imana nayo. None ni isabato ari ikimenyetso hagati y'abantu b'Imana nayo, Dimanche ari ikimenyetso cyande? Sicyo cyasubiriye isabato. Niyo yasubiriye muri cyo kabanza cy'isabato.
Niba tugomba guhimbaza Imana ku munsi w'isabato yarakuweho bashiramwo dimanche. None dimanche ni ikimenyetso cyande? Ni ikimenyetso cy'uwundi muntu. Iki nacyo ni kimutegerezwa kumenya. Mu mwaka wa 321 AD Constantine hambaye umwami w'abami yaganze isi yasinze itegeko aravuga ati uhereye ino munsi ndasinye ko abantu bategetswe gusenga kuri dimanche, uwanga gusenga kuri dimanche abone cyamutema kuni. Kandi niko byabaye. Kubera ubwo bwami bwagendewe mu gihe kirekire, abantu barabunze bakurikira uyu munsi w'izuba, uw'abapagani b'Iroma ni Babuloni basenga ku izuba, maze urakwegwa uhinduka uwera ushigwa mu itorero ry'Imana. Ariko Kristo ubwiwe n'intumwa nta muntu n'umwe yigeze ahindura amategeko y'Imana. Nimba uhindura amategeko y'Imana witwa Antichrist. Uri Antichrist niba uhindura amategeko y'Imana. Kugira ngo iyi Sunday iboneke nuko itegeko ry'Imana ryishwe. How? Gute? Soma Daniel 7 umurongo wa 25 dusome twihuta. Daniel 7:25 aravuga ngo isumba byose azoyivuga kwa majambo y'agatitu. Kandi azocobogoza abera bisumba byose. Azoca imigabo yo guhindura ibihe n'ibyagezwe. Kandi bazorekegwa mu maboko yiwe kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizoshirira. Amina. Ubu buhanuzi buri mu gitabo cya Daniel yavyeretse imyaka 605 imbere ya Yesu Kristo. Arerekwa ko hazoba umuntu azovuga amajambo y'agatituro ku Mana isumba byose ngo agire imigabo yo guhindura ibihe n'ibyagezwe. Maranatha. None uyu munsi nimba kwisabato umunsi w'Imana wahinduwe maze bakiza mu wundi munsi. Ntibona ubuhanuzi ko bwamaze gukwira. Dusomye Daniel igice cya 12 umurongo wa 4 ngo abagize ubwo bazogira ubwenge bazobitahura. Igihe Daniel ariko aravugana n'umureka mu nzozi muri vision yamwereka yavuze ati ko nzazaniwe. Umureka aramubwira ati fuka Daniel nyevukunume, ariko mu gihe cy'iherezo abantu bazogundura bazobitahura bamenye ukuri. Imyaka hafi 2000 iri kwirakwira, abantu bagendera mu buzimire, amategeko y'Imana yarishwe, ariko ngo tuko tusenga mukuri. Murambabarira iyo tuko tuvuga ijambo ry'Imana hetuca hiya, tugomba kuvuga ukuri uko kuri. Ikintu cyose kitanditse muri Bibiliya no way vuga uti oyaye uvuga uti oya ko numva ubwo amahari vuga utoya. Ntacyo nabonye cyanditse muri Bibiliya. Uyu munsi n'umwanya wawe ufata ingingo. Ndumve mu mutima umengo gizisere tugomba kugaruka ku ngingi z'urufatiro. Tugomba kugarukira amategeko y'Imana. Tugomba kumenya ko isabato ari ikimenyetso hagati y'Imana n'abantu bayo. Tugomba kumenya ko isabato ari ubushobozi bw'Imana bw'iremwa biranditswe muri kuva 11. Amen. Haleluya. Turi kumwe shengero ry'Imana. Turi kumwe. Nibande bariko baranyumviriza nibaduze ibiganza. Amina. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Murumva ya majyongwe nanezereye. Isabato no mu bwami bwo mwijoro mwisisha no mwijuru risha tuzohimbaza ku isabato. Amena. Ninde yazi ibyo bintu? Na numwe abizi reka Bibiri tubwire ngo handitswe ngo Maranatha. Handitswe ngo muteza kubona handitswe ngo. Ikivu bitanditswe muri Bibiliya. Vuga uti no way. Vuga uti no way. No way. Subira uti no way. No way. Bisigura ngo nta kigenda, icyo ntibishoboka nta bibaho, nta buryo ahubwo bushoboka. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira murabe Yesaya 6:6 umurongo wa 22 kumanuka ushika 23. Dusome izina rya Yesu. Yesaya 6:6 guhera ku murongo wa 22 gushitsa ku murongo wa 23. Kuko nk'uko ijuru n'isisha ibyo nzorema bizohoraho imbere yawe. Hagarara ngaho nk'uko isisha n'ijuru risha ibyihora hazorema bishasha niko urubyaro rwawe n'izina ryawe bizohoraho niko uhora hagize. Amena.
igihe kizoza aha uhereye mu mboneko z'ukwezi ukageza mu mboneko z'ukundi no guhera ku isabato amena ukageza ku yindi amena abantu bose bazohora baza gusenga imbere yanjye amena kuhoraho agize amen amena murumvise isisha n'ijuru risha igihoraho azorema abantu bose bazokwama baza gusenga Imana ku munsi w'isabato nguhereye mu mboneko z'ukwezi ukagera mu mpera z'iyindi mboneko nguhereye ku isabato ukageza ku yindi sabato ngo abantu banje bose bazora baza imbere yanjye basenga ku munsi wa ryari mwumvise ko ari umunsi wa dimashi mwumvise ko ari dimashi nagomba mvuze inzamba turiko turavuze inzamba kanguka mu buryo bw'umuhemu wene data ufata ingingo dufashanye kwamamaza ubutumwa mu masare bikingi whatever hirya no hino tubakangura mu buryo bw'umuhemu ushobora kuburinda kigarutseko ushobora kuburinda ku mumengo uvunitse umutima ariko n'ukuri reka dusobanuze ukuri rero Bibiliya itubwire Maranatha reka dusobanuze ukuri Bibiliya itubarire iyumvire no mu ijuru risha no mu isi cha Bibiliya ntabwo ngo tuzosenga ku munsi wa mbere w'imisi ndwi sinzi mwene data ko afise igitabo ngaho singira ntacyo mwazanye cya gitabo cya Roman Catholic nta kibazo tuzokiganirako barafise igitabo cyanditswe n'umupastori who is that ni Kaburungu ninde ni igitabo cyiza cyane gikangura abantu bakabona ibi turiko turavuga ko ari ukuri sindi ngango ndagusevye ariko ivyuza kumva navuze umere nk'abi beroya umere nk'abi bore ntugende uridodomba gusa ngo utsitarira ubusa umere nk'abi beroya ugende usecinge kandi sindagusavye ngo nkurikire ugomba gukurikira Imana wumvise ijambo ry'Imana rivuga gusecinga no kuvuga kurondera urondere hirya no hino musome mu bitabo izo nini zamaze kuducanganya urondere mu gitabo usome mu gitabo uganire n'abakristo bamaze kumenya intambo kuti mbega bimeze gute bazogufasha hanyuma ufata ingingo ariko mwe mu Imana nakubwira ati sininda kurindira namaze kumva abaza kumva bumva mu segonda reka tubabwire uwitwa Filipo ahuye n'inkone y'Umunyetiyopiya baganiriye iminota ingahe ngira ngo yarenze 5 ibaye myinshi yaciye avuga ati mbatiza none hari kibuza kubatizwa mbatiza iminoti uyu munsi maze gufata iminota irenga 20 none nimba wumva mu mutima icyo na Bibiliya ivuze ari ukuri ufata ingingo uhaguruke dusengere hamwe hanyuma twibandaniza umurimo w'Imana Maranatha Dimanche ni umunsi wa mbere w'imisi ndwi ubikure mu mutwe baje bakubwira ngo hari uhereye ku wa mbere kugeza kuri Dimanche ngo ni umunsi w'ibiri no Dimanche ni umunsi wa mbere w'imisi reka dusome Bibiliya tugende muri Matayo 2:8 kugira duhakikishe ko ico kintu ari cyo ntuzo wite w'indwi iyo ni philosophique ni ibintu by'abahanga bashobora gucurika muri interest mu nyungu zabo maze abantu bakabigenderamo kuko birimo abantu bakuze abami abahambaye abantu bose bakavyumva ko ari ukuri jewe ngiri ino muri Afrika nimvura ngo cy'umuzungu wese akoze ni ciza navuga ndi umuzungu avuze ni 100 kwijana ariko nasanze bari inyuma no mu kwizera n'ingorane n'ivurugu nta kigenda rero tumubonye n'urukoba tukavuga ngo abantu ngo n'abanyakurijana kwija oya ntibagusumvye ukuri niho nabiboneye rero ubuzimiro barimwo abanyafrika baburimwo nabo baburimwo ariko Imana ikagenda ikuramwo bake bamurikiwe n'umuco uyu munsi nugira amahirwe umuco ukakumurikira uze gufata intambwe Maranatha Yesu araje tugende muri wa murongo Matayo 28 murongo wa mbere Matayo 28 ku murongo wa mbere ukuzuka kwa Yesu umunsi w'isabato tugize gute ushize kuwa mbere w'imisi ndwi umutwenzi ugomba gutambira Maria Magdalena na Maria wundi baje kuraba imva habaho ukunyiganyiga kwisi gukomeye kuko umumarayika w'umwami Imana yaramanutse ava mu ijuru araza akura cyakibuye agitembagaje acicarako Imana ishimwe cyane turashimiye Bibiliya yera kuko uri kuratwerekeza abantu bavuga ngo umunsi w'indwi ariko Bibiliya ivuze ngo isabato yarayishize ku wa mbere w'imisi ndwi kare mu gatondo
ngo haba kunyiganyiga Mariya Magadalena na Mariya wundi bagiye kuraba imva, ngo kuko umumarayika w'Imana yaramanutse atembagaza ikibuye acicarako. Hari ryari? Hari ryari? Kuwa mbere w'iminsi indwi. Ariko wigishwa ko ari umunsi wa kangahe? W'indwi, kandi umunsi wa Mungu. Ivyo tubivanemo. Ni umunsi wa mbere w'iminsi indwi, kandi si umunsi wa Mungu, kuko ntiwahezage uhabwa umugisha. Bibiliya tubwiye muri Yesaya 5:8 ngo niwakura ikirenge cyawe ntukandagira isabato, maze umunsi wanje wera ukawubaha, ngo nanjye nzoguha kugenda ujandagira ku mpinga y'imisozi, niko je Uhoraho mbivuze. Harakajamo nibagiye ngo nanjye nzoguha kunezererwa, uzonezererwa jewe Uhoraho. Umuntu wese asenga ku isabato akubahiriza icyagezwe cy'Imana, Imana imuha inkomezi zo kumunezererwa. Nanjye nzoguha kunezererwa. Ariko ntitwumvise ngo Dimashi, ntitwumvise ngo Sunday, avuze ati wewe utakandagira isabato, nanjye nzogutuma unezera, nzokunezererwa. Oh my God. Turi hehe bagabo bene data, turi hehe bakenyezi bene bashiki bacu, turi hehe uyu munsi twaje kuvuza inzamba. Ibi nabigendemo imyaka myinshi, kandi nararize ndaboroka, ndicuza ndavuga nti Imana mparira. Nagendeye mutamenya, na mugenzi wanjye yanyigishije agendeye mu butamenya. None rero ko genda bibonye mparira, narafukamye ndarira. Mbere ndabwira nti oya si ivyo gusa, ni mu manukane hariya Bibiliya yambwiye mu manukane hariya mu mazi ageri no hejuru mucurikeyo hanyuma nduke. Amen. Numva ndaruhutse, ndiko ndavuga ndashira, nubwo wonzibira gute, intambara turazigwana. Umutango w'intambara ukoze ku isabato ukavuga ivyageze, baro kurwanya amashengero yose. Bumu Methodist ugende muri Fekabo, bumu Methodist ugende muri Anglikana, bumu Methodist ugende muri Pentecost, nta numwe azokuruka inyuma. Ivyo ndabizi. Ariko hindura uti ngomba gukurikira amabwiriza y'Imana ndayubahirize, hanyuma ngira kwizera kwa Kristo. Urayo ntambara ugira. Munzi wanyu bazokurwanya mbere basho kwifuriza no gupfa. Ivyo ndabizi, vyarabaye. Shendiko ndapinga abantu aho muri Australia bavuze ati ako kagabo kavuga nabi. Naravuze twe na mwene data Alex niyo muhungu turaja mwibarabara turasemerera, abantu mwarazimiye, mwarahushije inzira, birasamirana muri Amerika, birasamirana Australia nzima ingana nk'igihugu cyacu injiro 50. Vyarasamiranye, abantu bakatubaza bati ico kigabo cyajugumije Australia nicaye. Abantu barabajije ubwo rugabo rungana bwitwa bukururure, ubundi bamubaje ati wo mubona mbere wona atinya, ati ni umugabo mugufi, ati twege turi nore muri Melbourne twumva twajugumye twifuza kubona ubwo rugabo bukuru, ni jewe muriko murabona. Igihe Imana yaguteye iteka uri kigabo kinini mu mitima y'abantu, maze bakajugumira. Igihe Imana yatora Dawidi yamutera inyuma y'abandi, igihe yes bene Isayi bagomba, Imana agomba kurondera umwami muri bene Isayi, David siho yarari. Ku munota wa nyuma abantu mubajije baba nduze Samuel arabaza Isayi ati none ga nabonye ki Aminadabu menga ngo niko ngomba kwimika, ati ngiye gusuka ko mafuta Imana ati oya suyo namugaye nzana uwundi wa kabiri, atoya aratondesha agera ku batandatu. Hatondesheje Imana igumifata ukuboko ati suyo we yarabisura, akarumye nari birebire, akarumye nabivyibushe, akarumye nakaranga, ati Imana igumifata ukuboko ati full stop, si wewe suyo. Ati none ga mugenzi ubwo naba gusa nta kandi gahungu wofisa, ati ndagafisa gahungu ndigakwiye no kubanza atoya yagomba dikarinda no guserwaza mungere nge nasa ni yoga aranuka, ariko afite umutima gukunda iki intama. Amen. Umwungere umutara uramuborerako akabura umwanya wo kwiyoga, ariko akunda iki intama. Imana yabona muri Dawidi ukazoba umwongoza rongora intama z'Imana. Basi rero Dawidi amaze ati ntidushobora gufungura cyane ngo turye tutabonye ko gahungu, ati gatumye ko mbaze dakabone akagahungu. Dawidi baragatumye ko karaza n'impuzo zicafuye, kagitamaje ku muryango, ijwi ry'Imana ati sukako n'uyo nyene, sukako. Abantu baratangara,
Imana igomba kugutumanira abakazuka nyene kangana small gato wombi mu burebure afise metero na santimetero 53 ariko icyo ntigituma ntajugumiza ibihanga ariko ndababwira ubutumwa bwiza nama naho nabigisha kuri kaminuza abazungu igice kaminuza nkabahagarikanye mbarira sha wowe umuteme doje uva mbarira iyo migambi yawe iva hehe ndibwo musigure mbega musengera he ngo dusengera hanaka kwibarabarira amanimera akimwe ko ngiye gusengana nawe ku munsi wa kange ngo dimanche Sunday nti aha nyereka aho vyanditse ngo ho vyanditse ngo n'inzinzi y'abakindi full stop tugaharira amasankari ndabereka imirongo ava hanshe isinze ukuboko andabukira ati sha genda urazi Bibiliya icambwira ati genda urazi Bibiliya tugomba kuvugana nabo bapasteri bari ngaha abarabwiriza bagomba baze twicare duserangure Bibiliya ntidutsindana ahubwo tugomba kwiga tugomba gutwara abantu mu ijuru amen tugomba gutwara kwerekeza abantu inzira twebwe ntidutwara abantu mu ijuru ariko tuberekeza inzira Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo nawe ushika kwase atamujanye aha ngo byo gukosora ko kajambo kari kagiye amen twe turerekeza twisunze Bibiliya ariko inzira n'ukuri n'ubugingo ninde Yesu amen ngomba ndabiri isaha ntuze ndabiri isaha mumbarisa ndabe ko nogira bikeye tuzokwiga umwanya ntiwadukundiye bivanye umwanya twata 36 oh nkoresha iminota ingahiga yemwe nka 10 cyangwa 20 oh 20 ndangomba nkubite ngomba simbize iyi mirongo ijanye no kwisabato maze simbira haruguru ariko ngwanda babwira ikintu kimwe uyu Yesu bavuga ko yakwe hisabato reka twumvirize ibyo yakoze ku isabato muratangara mwishwe n'akahinda muyibazo uyu muntu yakoze ibininde reka ngume ku isabato kugira ngo tubanze duheze iki kibazo ibindi byose tuzoguma tuvyiga uko bukeye dusome igitabo ca Luka igice ca 4 umurongo wa 16 turacyo havuga hanyuma undi aca dusomera ibyakozwe n'intumwa 13 umurongo wa 42 n'umurongo wa 44 uwahabonye adusomere ivyo bice bibiri Luka 4 ku murongo wa 14 shaka mukurikire wa 16 sorry Luka 4 ku murongo wa 16 aji Nazareti iyo yakuriye ku munsi w'isabato yinjira mu sinagogi nuko yamenyereye ava hasi ngo asome ngomba ndabasabe aka kajambo kakamenyero nkuko yamenyereye no kuvuga Kristo yamenyereye kwinjira gusenga ku munsi w'isabato ibyo byitwa ikoraniro ryera nagomba ndagukura n'ikindi cyimviro iminsi yose ni y'Imana ariko Imana umunsi wayo windwi yarawuheza gihumugisha kandi remeza ati umunsi wanje wera icyo kibazo mwabacu bati ngo none iminsi yose si y'Imana I know ndabizi ni y'Imana ariko uwahezagiwe n'umunsi w'isabato umunsi windwi wonyene ndikitubuza gusenga kuko ndusohoka utasenze Imana nishobora kwigura umukristo ngo mara umunsi wose utafukamiye Imana uti Imana wakoze amasaha 6 nahejeje amahoro nishobora kubura umukristo ngo mara indwi wigamiye ngo nzoza gusenga kuri dimanche ubundi nzoza gusenga ku isabato iyindi minsi yose ukayibagira ariko uyu munsi w'isabato nikoraniro ryera nuko igitabo cy'Imana kivuga muri kuva ya 31 umurongo wa 17 Maranatha sorry Nabarewe 2:3 umurongo wa 3 nari nihenze gato ariko ndakikuye mind yanjye irangarukanye Abarewe 2:3 dusome tugomba kumvira ikoraniro ryari ryo Abarewe 2:3 ku murongo wa 3 I think hera ku murongo wa 2:3 sorry umurongo wa 2 igice 2:3 ugeze ku murongo wa 3 wa mbere ugeze 3 iminsi mikuru y'uhoraho mwumvirize iminsi mikuru y'uhoraho Balewi 23 uhereye ku murongo wa mbere gushika 3 uhoraho abarira Mose ati barira Abisirayeli uti iyo minsi mikuru yiwe ishinzwe mukwiye kuzotangaza ko ari iyo gukorana kwera iminsi mikuru yiwe ishinzwe n'iyi mu minsi 6 abariho ibikorwa bikoregwa ariko ubwirindwi ni isabato yo kuruhuka bihebuje
n'ikoraniro ryera, ntimuze mugire igikorwa na kimwe mu gukora ko n'isabato yanje uhoraho yo kwitonderwa mu ngo zanyu zose. Amen. Umunsi w'isabato ni ikoraniro ryera, cyo bita mu cyongereza holy convocation. Ni ikoraniro ryera, ni itegeko ry'Imana. Aha aye ndaza abakristo bose barazi ko bigishwa amabwirizwa y'Imana, ariko ndatanga iyo bageze ngo wibuke kuziriza umunsi w'isabato bavyifata mu gute? Baca bababwira ngo iki? Ngo isabato ni nyene, ariko birakuru hari umunsi wa mbere w'imisi indwi. Garukira amategeko y'Imana. Andiko ndakugira inama, nico gituma twaje gusemerera. Imana yaduhaye umuco ngo tuze tuvuge. Nukuri vyari vyarananiye gushika muri iki gihugu imyaka 10 nari imaze. Vyaranse. Naganiriye na bene data kenshi mu myaka ngitatu heze, mbega mugenzi uzoza kuturaba ryari ngo turakukumbuye, bakaraba kuri telefone, kuri WhatsApp, bakabona biryoshe, bakaraba amashusho. None ishusho wewe kuri WhatsApp ni uri kurabona ubu? Kwishusha ibesha. Ishushira kubesha, babona bandehuye ngeri. Agashusho nako bakagahinguruka mengo umusore, ariko rabi imibanga yarakebanye. Imana rero ndavuga nti nta buryo bwo kuza hiyo, nta gafaranga, nta nguvu mfise, yemwe turoza turavugana kuri WhatsApp canke kwisimu. Ariko ni Imana yugura ko genda umuvuga butumwa, ikavuga ati genda uvuga ubutumwa ari ahantu, ati nzogera ku kintu izompana itike. Uyu munsi Imana yaruguruye maze itanga itike kugira ngo igikorwa cyayo kize kuvugwa hano ku mutumwa. Wowe rero uri ngaho uyu munsi, uru rugendo rwakozwe hariya, kuramutse inshuti byari byarananiye, kuramutse abavukanye byari n'ubu sindahonyora mu rugo kuva iminsi 3 maze ndi ngaha. Ndakubwire rero, ndaharaba ndiko ndarengana ndi mu mirimo y'Imana, sindahonyora mu rugo. Ariko ikinezera naguma ndababwire nuko nabonye Pio yamenye yakiri ubutumwa. Haguruka Pio, Pio stand up, haguruka Pio, uri ngaho yasinziri. Imana ishimwe cyane. Ikinezera nuko Gerard yamenye ubutumwa. Haguruka Gerard. Si hari. Imana ishimwe cyane. Ikinezera nuko Veneranda yamenye yakiri ubutumwa. Imana ishimwe cyane. Icyo kiranezera urangira nti mbega abana ba mama murapfuye kandi mubwakiriye mu gihe cyiza, umunoho w'ivyisi waraheze, nuko mwinjira mu Mana mukatwebera gose. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe kubw'ivyo. Nanjye ndakuzaniye ubu butumwa bw'ubunzuzi uyu munsi kugira ngo uhitemo umenye umunsi w'Imana wari wo. Maranatha. Yesu araje. Ngo maje ku murongo ibiri ya nyuma, ibindi tuzokwiga bada. Nifishe numva bibogaboga, ariko umwanya urananiye kugira ngo twitegure ikindi gikorwa kiri imbere. Tuzobisubiramo twicaye hajya twarose akanya. Abantu bavuga ngo Kristo ko yaje amategeko ndakituraba. Igitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana cyanditswe hagati ya 19 na 95. Mu mwaka wa 19 hagati ya 19 na 95 dusomye tugakurikira turasanga ijambo Kristo yavuze. No kuvuga Kristo amaze kuduga mu ijuru mu mwaka wa 31 haci imyaka igera 64 kugira ngo Yohana yandike igitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana. Ariko Kristo ijya vision kujya guhishurwa, handitse ngo uguhishurwa kwa Kristo kuri Yohana. Kwa guhishura kwa Kristo ahishurira Yohana yagarutse ku vyagezwe vy'Imana. Abantu bavuga ngo yarabitaye yaravyishe, kandi yavuze ivyagezwe isabato y'Imana ibiri murimo ko ni itegeko rya kane. Siko biri. Tusome gusura Ivyahishuriwe Yohana 14 umurongo wa 12. Tugomba kuraba vyanditswe ngo, handitswe ngo Ivyahishuriwe Yohana 14 ku murongo wa 12 haravuga ngo aho ni ukwihangana kw'abera guserukira, bitondera ivyagezwe n'Imana n'ukwizera Yesu. Amen. Amen. Imyaka ihaciye navuze 60 ningahe? Nine seho mwari muri. Hanyuma Yesu azana ubuhishuzi ahereza Yohana, yandika muri uyu murongo ngo ni ukwihangana kw'abera guserukira, bitondera ivyagezwe vy'Imana no kwizera Kristo. Wumvise kwizera n'ivyagezwe bitandukana? Biratandukana. Ariko barabeshe ngo amategeko yarabambwe ku musaraba. Tahura. Wumvise ijambo ry'Imana ikubwira, maze uyu munsi ufata ingingo. Ndabona abantu bagabiriki mu kanya barafata intambuko kugira ngo dufatanye urugendo. Kandi abantu batazosenga cya gikoko n'igishushanyo cyacu nabitondera ibyagezwe by'Imana. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira igishushanyo cy'igikoko urakizi? Urakizi?
igikoko n'ishoje cyacu haba namba. Tugiye kuvyiganira muri iyi ndwi izindi zose turi ngaha. Tuguhaye ikaze uze urabe igitabo cy'Ivyanditswe Yohana kugira ngo tugisobanure umenye ivyanditswe. Ivyo nanje vyari binyegejwe, pasteur yanyigije canke ba president abantu bakuru bambwira ngo igitabo cy'Ivyanditswe Yohana ngo kiragumye, ngo ntawo gisobanura, ngo ntigisobanurika. Kubera iki? Hari ahantu gikabakaba, hari ahantu gitera intoki, babandi bahabona bati aho ni hatari, bagaca bakwigisha ngo ntigisobanurika. Ushobora kubura ingaho n'umurongozi. Nanje nawe umupasiteri wo muri Pentecosto imyaka 8 ko ndasekeza avuga ngo igitabo cy'Ivyanditswe kiranyegeje ngo kiragumye. Wewe wakora ingwe mu jisho ukabaho, twe tuzoyikora mu jisho. Kijambo ry'Imana niko rivuga. Tugomba kubwira abantu kuri, tugomba gusemerera abantu. Ugomba kuvuga ngo jewe ngo nta kimenyetso cy'ikikoko nzokwakira, ngo yango sinzosega cyaki. Uzi gute? How do you know? Uzi gute? Wabuze kuri kuragisenga umunsi utabimenya, mugabo uri kurakurikira. Tugomba kwatsa uyu muco. Ishengero ry'Abadivantiste ryaravuze hirya no hino, ariko hano iwacu twarwa muri ishengero ry'Abadivantiste. Nubwo turivuze inzamba, turi umuco wa Adventiste, abasenga ku munsi w'indwi, ariko muri izina ryacu ko ari vuza inzamba. Tugomba kuvuza inzamba. N'Umudivantiste yasinziriye tumukangure, Umudivantiste yasinziriye tumukangure, kuko Abadivantiste nabo uyu munsi barasinziriye mu by'ubuhemu. Je nabanje kuba Umudivantiste imyaka 2, ariko maze kuva muri Pentecoste namaramaje nabatijwe ngo nitegeze muri z'Abadivantiste bakorana. Mama ndabatumya gatoki mwebwe, ndabatumya amategeko y'Imana mwarayishe. Ku isabato musigaye muteka, mwambara mugenda gusa, abantu bambara amaminageri no, abantu bambara amapatro bagenda badunangira abakobwa. Ivyo si biseseme imbere y'Imana. Navuye muri Babylon, navuye mu ishengero sengera igigwamana. Uyu munsi simo gukurikira igigwamana. Nimba mutumvuga ukuri ngo tuguhindure maze tugenda kuri muri Bibiliya, jewe sinjana namwe. Ndi Umudivantiste yitwa Vuza Inzamba. Ngomba kuvuza indama ngo nkangure Abadivantiste basinziriye, nongere nkangure n'abandi batarakizwa, nkangure n'abandi bataramenya ukuri kugira bagutahure. Maranatha. Uri Umudivantiste uri ngaha wo havu koko mu mutima ngo uriya mutamara huguce simpuguje, wogo mukaza kagwa testimony. Neza nakubishinga ntaye ngakwerekana igituma n'abayobozi inzamba ngomba gusomera kuri Adventiste n'abandi bose kugira tugarukira amategeko y'Imana. Maranatha. Ngomba ndangize, ndabona biryoshe, ngomba ndangize dutanga kanya tuzokwiga byinshi. Nagomba ndakubwira ijambo rimwe ryanditse mu Migani 28 umurongo w'9. Nsabe Alexi mumumpere microphone kamuya forward, kamuya usome n'ijwi rirenga ngo 200 uyisome hano. Alexi ndaguha microphone, wagerageje nguvu zose. Ngomba Imigani 28 umurongo w'9 ucu usomera icete cya mbere cya Yohana hindi gatoyi. Icete cya mbere cya Yohana igice cya 2 umurongo wa 3 n'uwa 4. Banzo uhashira gakumu niho ngomba ndangirize. Igice cya 2 Imigani 28 umurongo w'9. Imigani umurongo wa Imigani 28 ku murongo w'9 haravuga ngo, ndasoma mu izina rya Yesu. Amena. Uwicugutwi ngo ntiyumve ibyagezwe, nugusenga kwiwe nako kuba igisesema. Imana tubabarire cyane. Umuntu yicugutwi ngo ntiyumve ibyagezwe by'Imana, ngo nugusenga kwiwe kuba ari igisesema. Tumumba ko bakwigisha ibyagezwe byaratawe. Wumva gusenga kwiwe kunezera imbere y'Imana. Uwica amatwi agashiramo indoboto ngo ntiyumve ibyagezwe, nugusenga kwiwe kwitwiki igisesema. Tugende hariya muri Yohana wa mbere. Yohana wa mbere igice cya 2 uhereye ku murongo wa 3 aravuga ngo, icyerekana kufatanije n'Imana no kuyumva. Hagarara mugenzi, ngomba ndagusabe urabe akarorero ikirore wirariramwo ko ufatanije n'Imana no kuyumvise Bibiliya ngaho. Ngengiki kirore agomba gisome. Icyerekana kufatanije n'Imana no kuyumvira. Iki nicyo kitumenyesha ko tumuzi, nitwitondera ibyagezwe nawe. Uvuga ngo ndamuzi ntiyitondera ibyagezwe byiwe, numubeshi ukuri ni kuri muri we. Imana tubabarire cyane. Uvuga ngo ndamuzi ntiyitondera ibyagezwe byiwe, nta kuri muri we, n'umunyakinyoma, n'umubeshi.
iki none twabeshwihe kingana iki ngo amategeko y'Imana yarakuwe ngo nitwitegenze inamana twahawe uruhusha rwo gusambana kwiba kwica gutuka abavyeyi ibindi byose ko amategeko ndatugera Paulo bakamubesha usomye mu Baroma igice cya 3:31 havuga ngo mbega kwizera tuguhindutse ubusa ivyagezwe vy'Imana akishira ati oya biragahera ahubwo turabigushikisha ivyagezwe bishikisha ukwizera Maranatha bababwira ngo uri muri Yesu urahejeje Yesu yavuze ati nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje nkuko nanjye nitondera ivyagezwe vya data nkaguma mu rukundo rwiwe wumva ubwo rukundo ukunda Kristo wica amategeko ariko aranaguhamagara umukunda gute mwagomba ndagukangura uyu munsi ugendere mu rukundo rwa Kristo kukugarukiye amategeko y'Imana ariyo yatumye umwana wayo ukinege umwana kundwa n'Imana ikamutanga agapfa kubera icyaha cyo kwica amategeko y'Imana nagomba nararize ndaboroga nararize ndicuza nagendeye mu butamenya nagira ndagusaba uno munsi uhaguruke ufata intambwe nimba wumva ijambo ry'Imana rigufashe kuri uyu munsi ntugire isoni s'abantu nakubwiye ko wamaze kumenya kwizera ariko urizeye ukagenda muri bintu bigondagonze bidasobanutse ndakugira inama ndaguhaye umwanya mwiza hano ndaguhaye umwanya mwiza uhaguruka uri mu ntebe uri umushitsi uhaguruke ntugire ubwoba ntugire ikindi soni aho uri hose ufata ingingo ufata umurongo uze ushike hano dusenga Imana ijambo ry'Imana ryatubwira ngo Kristo yavuze ati nimwahakunya turi imbere y'abantu nanye nzobihakana imbere y'abamarayika b'Imana na data tuguhaye ikaze hagararino hagarara muneka muzane hano wafashe ingingo ufata intambuko wafashe ingingo ufata intambuko nturaba abantu gugisoni ntura abantu gira isoni ivyagezwe vy'Imana twaravyinshi mbona nkubone reka tugarukire itegeko ry'Imana n'amategeko y'ijuru kuko tuvuze ngo amategeko ndakihaba duha uburenganzira bwo gusambana duha uburenganzira bwo kwiba duha uburenganzira bwo kwica ndaguha ikaze ufate intambuko kugira ngo ushike hano no ntaje hiyo tugomba utufata intambuko ufata intambuko tuzokwiga byinshi cyane ariko akana gace gato mugabo mu minota 2 ushobora kumva no gutahura come on nimufata intambuko ntutinya amaso y'abantu abantu ntacyo bazoguha ahubwo numva ijambo ry'Imana cyo ryavutse uryemere rigufashe ngwino ntimugire isoni z'abantu ntuzi ejo ngo bazoba bimeze gute ejo ntuzi ngo bazoba bimeze gute n'umwanya wawe fata intambuko hari imbere mufata intambuko ndabona nyene muhaguruka abandi mushitashita ariko fata intambuko Imana ishimwe cyane uyu no munsi wo gutaha tugomba gusemerera abantu bamenye ko kuri ndiwitinye ngwino fata inzira ufata intambuko tugomba gukurikira Kristo n'umwanya wawe ntugire isoni uri mu Kristo ariko hari ibyo ugendera nk'ibimeze neza ngwino tugorore dufashanye kugorora tubwira abantu ubutumwa bwiza ijambo rimwe ndababwira fata intambuko ntutinye gushika ntutinye amaso y'abantu ngwino ntutinye amaso y'abantu ndakubwire uraduga ukamanuka ukagira uburuhe ugashugurika yemwe mu gukora ukaruha ariko ari ijambo rimwe wanda kwibutse itegeko rya 2 rivuga ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato ngomba mu ntege amatwi ahantu usomye muri Matayo igice cya 6 igice c'indwi umurongo w'22 dusome mwumve benshi bazombwira kuri wa munsi bati mwami twavugishwa n'Imana mu izina ryawe ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe
ntitwasengera ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe, niho nzoba jinjimura nti ngaho nigeze mbamenya mviraho mwankora biziramwe. Hariya muri kuva 2:8 avuga ngo wibuke kuziririza. Uwo munsi Yesu azobabwira ngo mvaho mwankora biziramwe, mwakoze biziramwe zirura isabato y'Imana, kandi isabato cari kizira. Imana avuze kibi kizira kuri mwebwe murakizirura. Rero kuri wa munsi bazobagira ibumoso, bazovuga ati mwami kubera iki tugiye ibumoso kandi twavugishwa nawe, twasenda abadayimoni mu izina ryawe, twasengera abagoga kira mu izina ryawe. Azobishura ngo mvaho mwankora biziramwe. Byumvikana mwasenda abadayimoni mu izina ry'uwundi muntu atari izina ry'Imana. Nuko mwene data uri ngaho uyu munsi ndakugira inama, niwumva ijwi ryo mu mutima riserutse uvuga uti ndafashe ingingo, akanya karacariho. Bene data mushikame muri Yesu, mugiye gutangura intambara ikomeye, kuko mugomba kwegukira amategeko y'Imana. Nimutinye ahubwo mugiye kubibishirira, mugiye kubibishirira. Reka ndababwire, uyu mwene data muramuzi. Kubona uyu mwene data afashe intambwe ni ikintu kitoroshe cyane, ariko ijambo ry'Imana ryamufashe mpiri, yumvise ukuri. Uraneze no kuba neza cyane, naryohewe cyane uno munsi nitabye ubutumwa bwiza. Amena. Ndashimira Uhoraho kubera ko yasikanye ngaha. Amen. Amen. Ni gitangaza cyane. Hariho uwundi mutama yiswa Piyo ari he? Uranezerewe no kuba wakiriye agakiza uno munsi? Ndanezerewe cyane nanakiriye agakiza, kuko mbona nahora ngendera mu byaha, naraburirwa agira ibintu bidashobokana. Ubu nakiriye agakiza. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Venera waje ubivuga. Ndanezerewe cyane yuko nakiriye agakiza ukuri kwa Yesu. Amen. Murakoze cyane. Hari uwundi muntu ngomba guhereza, ntabo yitwa Roza. Roza ari se? Nta muntu nka Roza. Roza ngwino hano. Uyu munsi wewe ubibonye gute ufashe intambwe? Hari cyo woshingira intahe bari abantu bari hari imbere? Ndanezerewe. Uvuge n'ijwi rinini ntacyo. Ndanezerewe cyane kubona Imana yanshikanye ngaho no munsi ikanyerekana mu bavukanye banje. Kera ntari umukristo nasengera kwa patiri. Hanyuma n'uduti naradusoroma. N'uduti waradusoroma atangorane atankeka. None wabona ko ari ukuri cyane ko ari kubesha abantu? Sizi ko kwari ukuri niko kwari kubesha abantu, nabana baguma batonda imirongo. Ariko uyu munsi urabihevye? Uyu munsi n'ubwa nyuma. Uyu munsi ngo n'ubwa nyuma. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Uyu munsi n'ubwa nyuma araheze gusoroma imiti no kugendera mu tagira ikimazi. Yes, ntabareka kunezerwa. Ni umunezero udasanzwe, kandi arashinze intata aciye iruhande. Imana iramukoresheje cyane. Shikama mushiramanga. Nobaha mwese mufite icyo muvuga, ariko turafise umwanya wiramburiye, turobaha mwese mukavuga icyo mugona mu mutima wanyu. Reka Suzana ndamuhe mugabo numve. Haleluya. Amen. Haleluya shengera d'Imana. Nanje ndahagaze hano mfise umunezero ntangere. Amen. Jewe nari nsanzwe n'umukristo, nari mw'ishengero rya Libre Methodiste, kandi nari narakijijwe. Muga naho nari narakijijwe, jewe nari mfise ingorane zidasanzwe mu rugo. Ndashimiye Imana yo mu ijuru kuba umugenzi wanje nawe yongeye kwakira agakiza. Amen. Reka dutarike ibiganza dushimira Imana yo mu ijuru. Imana yo mu ijuru kuri njyewe mfise nohereza. Imana ihabwa icyubahiro, kandi ndabashimiye shengero ry'Imana. Mpagaze hano kuri mu buntu bwayo. Amen. Ihabwa icyubahiro Imana yo. Amen. Haracyari hakanya n'umwanya wawe. Ibi bariko baravuga nivyo nawe urimo,
ariko none ijambo ry'Imana rivuze urunama urihisha n'akanya kawe kugira ngo ushike hano. Hari wowe usoroma imiti nka roza ubesha abantu, ariko uyu munsi nabwo mufata intambwe ubaye ubwa nyuma. Sinkeneye kubesha abantu kandi Imana izobikubaza ivyo bintu. Oho, hari undi ingo hano habona. Haleluya. Amen. Haleluya. Amena. Imana ishimwe. Amena. Nanezerewe cyane kubona mpagaze imbere y'iri shengero. Amena. Nanje ndi mu bantu bakiriwe bushasha. Amena. Nahora mu ishengero ry'abagatolika. Amena. Ariko nameze nk'uwahagaze kubera ibyo bavuga bitanshimisha cyane. Amena. Nanje ndi muri babandi basoroma imiti. Uhereye uno munsi ndayihagaritse ngiye mu buzima bushasha. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Nigitangaza birabereye. Reka rero tugomba turangize. Mukaye muvuge ngo je banjanira nije umwanya n'uyu. Uracaditinganye bize kubanza guhanuza umugore cyangwa umugabo kandi muri kumwe nga kuja kwa Yesu uzohagarara wenyene. Matayo igice c'10 umurongo wa 36 kugera 40 avuga ngo niwakunda umugabo cyangwa umugore wanje ukabandutisha ntuzobuhwiye. Niwakunda umuhungu cyangwa umukobwa ukabandutisha ntuzobuhwiye. Kuja kwa Yesu ufata ingingo. Ushobora kuja muri wazi umugabo wawe ugenda kwereka ego nivyo ubwoba buraza kwera umugabo n'umugore, ariko kwa Yesu nakugumya ngo ndakwereka imbere ya Yesu musazoma nta kigongwa azogira. Igihe yazakavukira mu isi nk'umwana w'Imana yajabembeza ameze nk'intama, ariko kugaruka kwiwe azoba atakigongwe atambabazi umujinya w'uzoburenze. Abavuga ngo Yesu atwenga uno munsi hakiri umwanya wo kumwemera, ariko uwo munsi aje nk'umwami no kuganza azoba afise uburake busumba bw'intare nta kigongwe. N'umwanya wawe, nta ngorane. Reka dufashanye n'aba bemeye ubutumwa bwiza. Hano turafise abantu bemeye ubutumwa. Reka dufukame hasi. Nturabe imyambaro wambaye, urabe ko Yesu agomba kukwambika umwambaro wera. Amen. Urabe ko Yesu akwambisa umwambaro iyo suruware wambaye, iyo costume na wambaye, iyo nothing ntakimaze n'ubusa gusa n'ubuhoma wambaye. Iyo ni impuzu yo ku mubiri, ariko impuzu y'indani mu byo ni impuzu ihambaye. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Mana mushobora byose, wewe wamyeho kandi uzokwamaho umuremyi w'ijuru n'isi kiyaga n'ibirimwo. Wewe waremye isi n'ijuru n'ikiyaga n'ibirimwo byose mu minsi 6 maze ukaruka ku munsi ugirindwi. Izina ryawe niryubahwe. Ubwoko bwawe bwumvise ijambo ryawe rizima. Warakoze Mana kubona waradushoboye kugira ngo tuvugane n'aba bantu maze bakira ubutumwa bwiza nk'ubu. Uyu munsi bafashe intambwe. Raba iki kivugo cyabo ngo barasezeye ububi bwabo, bagombye kwihana ngo bagendere mu buzima bushasha niko babipfutse. Mana bagirire neza, bahe kwihana no kugendera imbere yawe, bashoboze ubagirire neza maze bahaguruke batwara ubutumwa aho mu misozi hirya no hino. Abo babona ko baraba abarozi, bakabona ko abapfumu, bakabona ko amengo n'abicanyi, abo ubagiriye neza kuri uyu munsi. Ndagushimiye kuri Imana maze umugaragaro bagaragirije imbere y'ihanga y'iri shengero, nawe ubemera imbere yawe Mana. Yesu Kristo umwana w'ikinege yarabivuze tuzonya turi imbere y'ito shengero, nanjye nzomwa turi imbere ya Data n'abamarayika. Ngaba rero Mana turabagushikirije, niwe ugiye kubarongora no kubagirira neza kugira ngo ubuzima bushasha bwa Kristo babugenderemo amahoro. Barindi intambara kandi naho zozo bahe gushikama, bashira amanga bamenye ko uwatsinze ari Kristo, azi imibabaro kandi ashobora kutuneshereza. Urakoze Data mwiza, bagirire neza muri byose mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Aba bose bafashe ingingo turafise amazawadi canke ingabire. Iyo ngabire ndiko ndavuga se amafaranga. Abantu bacyo bataba abantu
hari arakaja munigeze kumva ngo abantu bigisha bavuga ngo bukuru bazotanga amafaranga reka ndakavuge Imana ishimwe cyane kunyibutsa bavuze ngo azotanga amafaranga ngo nyashengero n'ijya amafaranga sha ukaba utumvise ubutumwa ngo ukurikire urondera amafaranga ukate hakiri kare ariko niba waje mwe mumana akakuvugira ukumva ya amafaranga asubirijwe n'ijambo ry'Imana tujane nta mafaranga yo mugakiza nta mafaranga rero abariza wadi ngomba kubaha niza wadi digitabo kiri mu butumwa bwiza aba rero mukanya mwebwe muze kuraba mwene Data Alex hariya arabaha udutabo turimo inyigisho zishobora kubafasha mbere zibafasha no kwigisha mu bandi abazi gusoma n'umushinge wo kwigisha abandi amen. Hanyuma kandi twagira dusabe imbere yuko tujya imbere dusabe bajya abantu bagize komite executive bose baze hano abarongozi b'itorero hanyuma tugire igikorwa dukoze mirango ugize inyuma meza gatoya mirango ukwega hiyo gatoya burya nagomba ndababwire abatumiwe ubukwe bw'uyu munsi kugira ngo dusangire ibi birori sibo baje muri buke nkuru yo muri Matayo igihe umwami yari yateguye ibirori bamwe bavuze ngo barazangazaza ngo nagiye kurongora abandi ngo nagiye kuragira inka yanje abandi nagiye kurima ishamba itongo abatumiwe ntibabonetse ariko muri abo bari ngaho no munsi bishoboka ko hari umuntu aje nko kuvumba aje nko kuraba umugabo akumva ubutumwa bw'amahoro ati ndemeye gufatanya n'aba bantu mwese muri ko mwumva ijambo ry'Imana uko mwarose ubutumire ariko mwaravyumvise muri ngaho uyu munsi nibaza ko Imana yo mwijuru igiye kubafasha kandi mu mitima yanyu habaditswe ikintu iri kuyakora izovomerera ejo cyane hirya y'ejo muzofata ingingo ndavyizeye rero aba bantu bari hano imbere turaburamo umuntu umwe Donasiano yari kuba ari ngaha ariko no munsi ntiyabonetse aba nibo bagize iri torero mu buryo bw'imitwe y'uburongozi rero aho muzobabona mubaganirize mububahe nk'abarongozi ariko nagomba ndababwire kirazira kuramutsa umurongozi wunamye ngo he ivyo ndavyanga Bibiliya sikutubwira nuramutsa muri aba barongozi umuramutse umwite mwene so atamahoro ga mwene data apana kubunda no gukura inkofero icyo kirazira murantahuye Matayo 2 atubwira ngo nugomba kuba mukuru ube muto hanyuma kandi umushumba wabo Yesu rabitubwiye rero ibitorero nigomba kudadarara ngo nuko ndumurongozi ngo ngomba mbere mukurira mu mpete jenye bandekera inkoko ya jenye no iri shengero nimba umurongozi ari ibijumbu z'ibijumbu nimba ho bagwinka cyangwa impene bakabura idakwira abantu bazo bayireke Maranata nimba bazovuga ngo bagomba kubagira inkoko pasiteri nkavyumva nzobabara n'Imana mwijiri zobabara kubera iki uri umuntu turangana imbere y'amategeko turangana imbere y'Imana mu kurya turira hamwe tukicarana nta vyumba biriho mutegura inyama zikabe ibiro 10 ntizokwira bazifute mugura imyumbati n'ibijumbu bishobora kudukwira twese dusangire turi kumwe ikindi ngo masubiremo Daniel yakivuze kumureba yagisomye yarushe nimuna cyumve ngo badagisubiremo iri torero ryavuze inzamba wewe ne gufatanya natwe nta mperezwa yitorero ya buri mwaka baguca uzosubira gutanga nta mperezwa ya conference uzosubira gutanga nta mashikanwa y'umugisha numva bavuga muzosubira gutanga ivyo biranyuranye na Bibiliya nta birimo Bibiri dusanga gusenga Imana hanyuma tugashikanira Imana tuvyumva mu bugingo bwacu nikimeje cyo kubaha Imana ariko ni kubushake kandi Imana ntikubaho nka kubigize ijambo ry'Imana rirakongora rikakwinginga wumva ko bikenewe ugacu bikora kuko mu mwana kurongo ariko ayo mashikanwa y'umwaka y'ibiki ntabwo ari umugambo kubikorwa byo mwijuru ntibigomba gutererwa muri ubwo buryo tuzosenga Imana izodufasha izotuja imbere kandi byose bizogenda neza ivyo birafuswe muri ritorero nimba ari umuntu vyari vyaramugaje akamana gahinda munza ati mbega imwe nzokuri 2025 hehe ivyo urabisezeye mwene data nimba wari muri iryo torero cyangwa itorero byose wari mu ndatsi byo barabikora uzosenga Imana wezwe n'umutima pastor niyo atakavuga ngo ndagusavye intererano uzubwira uti suka hariya naravyumvise kandi na Bibiliya ntavyivugako nuko rero aba bantu tugira ngo tubashire mu maboko y'Imana aba n'abakozi bagiye gukora igikorwa cy'Imana mufukame Donasiano niyaza nawe turamushira mu maboko y'Imana mwene Data Alex subira ugaruke hano
uwiteka dawe wa twese uri mu ijuru, ngubu ubwoko bwawe bwemere kuja imbere y'intama zawe nk'uko Mose wamucaguye kugira ngo arongore intama zawe, nta bwoba yagira kuko yari afise ubuntu bwawe muri we. Ndakwinginze ubu bwoko bwawe abo bahagaze nk'ingabo zo gutwara ubutumwa, ubambike inkomezi, ubabwire ryaja muri Yosuwa, shikama shiramanga ati nje nkwitumiye, ntugire ubwoba, bahezagire, bambike inkomezi kugira ngo bagukorera adakeba. Turasavye Mana, ibiganza vyacu ntibitomoye, ariko ndasaba ngo bihumanure maze kifite bitaritse biraba mu ijuru, bikubere nk'umubavu mota neza, bikubere nk'ikimaze gitangwa ni mugoroba. Girira neza ubu bwoko bwawe, baho umugisha, baho inkomezi, baho gusoma ijambo ry'Imana, baho kuri nezererwa no kubicitegererezo, maze babarongozi bukuri bazoshimwa nawe. Urakoze data mwiza, urakoze kubahezagiye imbere y'itorero, maze ukabasiga amavuta yo kurongora intama zawe. Urakoze kuri Imana, kandi twizeye kuzobana nabo mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Mukomere ku muheto, mukomere ku mushura mu byanga bya kabiri.